Ndabaramukije mwese aho muherereye hose. Ku mazina nkaba nitwa Foka technicien. Uyu munsi twagomba twige ukuntu waraba konti ya TikTok kwiri monetize. Hari abantu benshi bafite amakonti TikTok batazi ko konti zabo ziri monetize. Uyu munsi rero twagomba tubirabire hamwe twese. Ale ntugahagarike kuraba ino video, raba kuva ku ntango gushika ku mperezo. Kino video yo gufasha cyane. Reka dutangure rero. Raba ufite application ya TikTok hano ngiyo ngaho sawa turayigiyeko. Ariko connection yawe imeze neza. Aha connection urindira gato ni sivyiza kuyihutisha ni buke. Sawa aho niho narindire kanangure bushasha. Tubibone neza tubirabire hamwe twese. Ntugacikwe raba neza raba. Aho tugeze na rero twatanguye rero bushasha. TikTok yawe turayuguruye. Urayuguruye TikTok yawe. Hama rindira gato ko connection si byiza kuyihutisha ni buke kugeza bikunda. Sawa. Rindira gato ntugende ningoga, rindira video yawe maze bakuzanire like, comment, share ubibone neza niho connection zo bihagaze neza ntubyihutishe. Buke. Rindira gato ngivyo rindira gato tubirabire hamwe twese sawa aho byakunze. Kigenda aho onye aho kuri profile. Aho musi iyo video musi mu buryo profile. Hama uco fyonda kwa aho hantu nyene. Nimba uhabona aho hari aho nyene kuri profile aho. Sawa. Rindira gato connection ihagarare neza ntukihutishe yari amakosa. Sawa aho kuri profile wahabonye niho twafyonzaho. Konte turabona ko byose bihagaze neza. Profile niho twafyonze utahabonye. Sawa. Tubandanya ibyacu. Tugenda hariya udukone dutatu hariya dutire dutatu hariya hejuru ya profile hari haruguru ya profile ku buryo hariya muri coin ya telefone hariya urahabona hariya reka ndahabereke neza ko utahabona neza. Hari udukone dutatu wahabonye utahaze reka ndahamwereke. Sawa. Ujya bukone butatura utahaza yahabonye. Sawa. Fyondako rero. Maze guhafyondako inde ntukihutishe connection n'amakosa ni buke. Sawa. Turageze ngaho rero. Banzura bikwanze ko ufise izo menu zine ngaho onye. Ufise izo menu zine ashobora kuba uvuga ati wanje yashoboka kubihembwa. Gusa reka tubirabe neza ko ari ivyo. TikTok studio niyo tubirabira. Aho kuri TikTok studio niyo rero tugiye tubirabe neza ko ari ivyo. Turabiko neza ko ari ivyo ntitwave dusanga twibeshe. Tubirabire hamwe twese itonde connection si byiza kuyihutisha ni buke byose bihagarare neza. Curaba wa monetization ko byanditswe na ku ruhande view all raba neza monetization ngaho no turaraba kwanza twebwe twabonye monetization turayibonye. Sawa. Abatayibona ndazi si bose bayibona. Abatayibona ngiyo ngaho monetization twayibonye. Usanga ku iyo fresh ndabaheretse view all twifyondako. Abatazi icyongereza nabo ndabwira ingene babigenza kugira bamenye ingene babikora. Tugiye kuri view all niyo twafyonze. Tubonye monetization dushenda kuri view all iburyo nyene ya monetization bayatuzaniye bino. Kuba kuzana ni konti shasha ugiye kubiraba ko ari ivyo konti yawe ko imwe wayuguriwe ko ari monetize. Twabonye ko dufite amafaranga ubusa byose turabibona ko cyari shasha. Ucuraba izi programme ngaba duhaye. Program for you. Program Yawe mu Kirundi. Program ucuraba ko ufite creator reward program. Iyo creator reward program niyo ya indi biri monetize wagira ama views menshi bakaguhemba. Wagira like nyinshi bakaguhemba. Aho niyo tubirabira rero ko iri monetize. Kureka turabire rero ibisabwa kugira ube monetize.
kuko nushoboye kuba monetize ubwo nyene bibanze kwanza ugakora ibikorwa kugira ube monetize. Ni hajya kwa YouTube ubanza guposta ugakwiza ibyangombwa ibisabwa hama ukaba monetize. Raba rero creator reward program ucura bivyo ni video ifise umunota wose ifise quality nziza kandi bi ari content wawe ari video yiwawe original apana rya wakofya ahantu. Turabona ngo to join you must kugira bagushiremo ngaha ane aho musi kuri tuvuye kuri ivyo byari byose amabara aho musi aho onye kandi ndabereke neza ko batahabona gutegereza kuba ufise imyaka 18 you must be ahabona neza aho nyine nivyo onye hari kutuvitwo hose urako ngaho onye imyaka 18 imbere yaho hariko akavi gusa musi ivyo onye ka followers 10 bya followers hariko agafwa aho onye ngo 100 vy'ama views hariko agafwa bisubira ko ntarabikwiza aho onye kuba followers 10 mfise 1800 muravyibonera ngiye hakwiza cyangwa monetization ndabona neza ako 100 by'ama views ngira cyari ku 2000 muravyibonera turaba rero aho musi nubwo butaraba monetize rabaho musi je namaze kuhafyondako gusa rero raba naho hafyonzeko wo musi uzobikwiza tayari uzobobaye monetize. Abantu makuru yari uyu munsi kandi ndabashimiye ntwibagire kugira subscribe kuri no account yanje ntuzavusigwa n'andi makuru kandi murakoze partage na commentaire mugiye ukeneye ko ndagufasha n'ibindi.